sitazibura iminota 11 yonyene turacari muri Classic Sport. Patrick muri studio tugiye tubona turonka abashitsi wabonye uburyo kugwana buriya je nkunda je mbonye abantu bakubitana je navuze ati ejo namye siwe namye ndabibaza oya siwe nabibajije oya sinje ntihari keruzi ko twategura intambara bro turi abana kabana bo ubona batagwana oya natwe kera wasanga nabonye se umuhonga zo abana bagomba kuba bagwana hari umukino twita yataha gahishawe yababaye akikanda akagira gute buri abana batagwana bimeze bite twe yari imikino dutegekanya wabutanga impanuro mbi nka wa muntu ni oya rese ibyo si impanuro mbi bari abana bagomba baraba filime muri saro buri abana ndabarambiwe jewe buri n'abavyeyi bakwiye kuza bakora abana aba bana birirwa kuraba amafilime filime simbi ariko abana bakwiye kudekuvura ubuzima bwo hanze bana rebe ubuzima bwo hanze dufise abatumire hano bagiye kutuganiriza mu kanya gatoya cyane kuko barihuta cyane ariko bafise ikintu Patrick mfasho banyakirira yabafise ikintu gikomeye bagira batuganira batubwire kubijanye na championnat iriho ya wrestling niko bavyita mu rurimi rw'icongereza abantu benshi bariko barabona iriya cover yari hariya kuri kuri ecran abasanzwe badukurikiranye ku rubuga rwa YouTube Innocent nibaza ko atari ubwa mbere ari hano noneho yamaze kuba umusango ni mu journaliste mugenzi wacu sanzwe yakorera hariya kuri NRTNB deuxième chaîne mu Giswahili kaze cyane rero Innocent yego buriya ariko oya nikirundi navuga Giswahili mboyamba nawe ntacuti nikirundi aragikubita ikirundi ariko noneho niwe buri hari umushitsi abatari umushitsi abari umusango ushaka gucubwira uti Innocent karibu cyane ntwari akari akana baradufasha wanashima RTN beje dufitanye isano murakoze cyane ikaze rero cyane yego meze neza nukuri ndashima kandi aharabaye muhira yego wowe wanashima kuba n'impore cyane no kuri ifoto ari ibintu vyuko nkuko wabivuze ntabwo tuze kugwana baba yarubitira abagwana Innocent aba yarubitira abagwana ariko nanjye uko mbuyamba bivuze ugenda akunda nande abantu bagwana no azakomba ziba nko musi dusanga abantu bariko baragwana izi yamanza kuzira Jeziria nabonye agenda yibonye iriya cyane umuyobozi yitwa Kiromayi koramuzi ego Kiromayike umubwiye ati muvana hari ahantu mbonye bariko baragwana ari munyakabiga ukabimubwira mu Kamenge acatse imodoka afite gitora acatse mutamana natiko mutweza mu mwambaro mwiza wa OBR nawe tuguhaye ikaze murakoze cyane ni mpore namahoro murobere ni sawa namahoro cyane abantu bakomeje gutanga ikore nta kibazo oya ico ntaco ndabivuga ko ngaha naje mu vyinkino waje mu vyinkino ariko wiyaje mbambona abantu bakwiye kuba nabonye ngo de contribuable niko bavyita terme umuntu adatanga ikori akabashaka iterambere y'igigo wewe umva atari ibintu bibiri bitandukanye ni ibintu bibiri ni nko gushaka kurya wiriwe muhira urya ririya kori riteza imbere igihugu rigateza imbere n'ibintu byose byo mu gihugu nimba ministere de sport ifasha muri mu mupira w'amaguru canke muri sport muri rusange nuko bakoresha amafaranga ya leta kandi amafaranga rimwe na rimwe mu makori n'ubundi harimo amafaranga avamo ariko vyose byo turimo biturabivye ariko twe twibere muri sport turabako ntabwo nta nuko tuyovye twe turi muri sport bakomeze batanga ikori gutanga ikori biteza imbere igihugu cyacu ni vyiza cyane ariko Innocent mufise umwanya muto ni na mpamvu mbona ko byoba vyiza tunanyarukije cyane tubwire mwe turabazi Innocent turabazi hariya muri techball ariko tubaze muri techball no muri riya mikino yindi yose muri rusangi yego mutama hano mugenzi wacu ntiyari bwashika hano kandi kaze muri PG Classic FM murakoze cyane munidondora abasanzwe bakurikirana isamirizi PG Classic FM ari nabwo tuca twinjira no mu vyabazanye kuri uyu munsi ku mazina nitwa Nibizeli nkaba ndi president wa Federation Burundaise de lutte associée mu Kirundi n'umukino two kwita kunagana so kugwana ko ni sport no kunagana muraho ikaze rero karibu cyane Innocent wewe waza ko tukuzi cyane Innocent turamuzi ni umwigisha makuru mugenzi wacu akorera kinyamakuru muvyeyi w'ibindi binyamakuru ubwo ni karibu gahunda rero zimeze gute hariya mu mukino wa wrestling nkuko muduhaye ikaze nkuko yamaze kubivuga kandi nsanzwe ndimwe ko Jens ndi mu mikino myinshi kenshi gusa niyo yindi nyene y'inguvu apana yindi afite y'inguvu cyane nibaza ko utari mu inguvu ngira ngo ari techball
Tekball ahubwo Mbuyamba ategeza kuba yitabwa urukino rukino ko Vital nibaza ko yambwiye ko tuza kumutumira Mbuyamba akaza oya Vital yarambwiye kabisa oya Vital ni inshuti yanje najya twaramanye rero kuri no munsi tuko tugenzwa no kumenyesha abene gihugu abarundi bose bakunda sport muri rusangi mizanye n'ukino rwa Elite Associé ihiganwa ariko riratungana ubona ko no munsi nakicendana na president wa federation kugira ngo aduhe ibikwiye neza iryo higanwa rero ni East Africa ntabwo ari champion y'u Burundi gusa ahubwo manza kubona n'ibihugu bizo gutaba byinshi cyane nibaza koko acatubwira byinshi ibyo tugiye kutiga kugira ngo muri Elite Associé wa mukino wo kunagana nawe twumve biriyo reka ngo twagendanye kirazira ko umwana atangura umuvye ataravuka oya rimwe na rimwe nyene biravana na situation arige situation ziba ari zabaje ugasanga umwana aratanguye kuvuga ariko ni vyiza ko muvyeyi ari wavuga ibintu bikomeye biba vyabazanya hano muri famille kanaka ubwo turabaha ikaze cyane president munatubwire twabonye affiche tubona n'ibihugu bigiye bitandukanye mbega uno mukino ugiye gukinwa n'umukino ugiye gukinwa muri kuri edition ya kangahe hano mu gihugu cacu c'Uburundi tugiye kujakira ni higanwa nyabakira ifise ubushobozi bungana gute abantu batwumviriza bomenya ego murakoze cyane iri higanwa ry'urukino rwo kunagana novuga ni turugira gatatu turaziye edition mugabo edition ya mbere ni ya kabiri byabereye mu gihugu ca Kenya nubwo bwa mbere rero twakiriye iri higanwa hazoza ibihugu byo muri EAC Uburundi Ubuganda Kenya na Tanzania turiteze ko ishobora kuza mugabo hariho n'ibindi bihugu bizoza bitari muri communauté ya EAC hariho Burkina Faso twatumiye hakaba n'igihugu ca Zambia kuna conyereke muri n'amaja hepfo ngo kimugabane wa Afrika y'ubuseruko ego yo tournoi rero iri mu ibice bibiri hariho tournoi yo kwitapi izobera kuri dojo ya karate muri Miroir tariki 22 guhera 2:30 hakaba n'urundi rukino rwo ku musenyi bazobanagana ku musenyi nagwo ruzobera kuri Centre Olympique Africa bukeye itariki 23 akonye bizotangura amasaha ya 2:30 mugabo ngiriye ko guhera itariki 17 turafise cyo twokwita stage technique yaba entraîneur izohuza aba entraîneur baza bavuye muri ivyo bihugu hamwe n'aba expert twarungikiwe na Federation Internationale uwa mbere wewe tugire tuje kumwakira kuri aeroport agira shike izoba ari formation y'aba entraîneur n'abarubitre kugira tubungurire ubumenyi mu karere vyari bwabeho ko mu Burundi dushobora kwakira ihiganwa nk'iri muri uno mukino wo kunagana oya niryo rya mbere twakiriye iri higanwa tukizera yuko bishitse tukaryorganiza neza no ku mwaka uza bashobora kutwongera kuko mwumvise yuko na Kenya bagize borganije imyaka 2 ikurikirana harageze hasigaye akanya gato kugira ngo ihiganwa ritangure bivanye wanashima n'amatariki tuko turabona rigiye kubera ko muri kano kanya ntabwo bamufise ko organisation ishobora kumera nabi bivanye nuko mutari musanzwe umenyereye kwakira rino higanwa oya ntako badufise namba kuko turafashwe mu mugongo n'ubushikiranganje bw'inkino nabo basanze bafise abantu bamenyereye ku organisation y'ama competition yo ngaha no hanze turafashe mu mugongo n'ikigo Seno twe rero Comité National Olympique ntabwo dufise kubijanye na organisation kandi meme hagati yacu muri federation turafise aba-entraîneur s'abantu bazodufasha muri organisation muri kano kanya twe nabonye turimo muri bari
bagiye kuba bari muri iri higanwa canke muri uno mukino tugiye gukina. Ariko iyo muri ko muraraba perezida ku bijanye naho uno mukino ugeze, ubushobozi bwawo canke wanashima inguvu ufise muri kino gihugu cacu c'u Burundi, murawevariwa ku rugero rungana gute? Niyo muravye basi niriganwa tugiye kwinjiramwo, murabona dushobora gutahukana ikibanza ciza? Ego turavye aho tugeze ubu, turavuga yuko tugeze ku ntambwe ishimishije. Ihiganwa riheruka deuxième édition muri Kenya, twabaye abambiri, abakabiri twarashoboye gutahana imidare irenga 10, kandi ntitwari twatwaye abanonotsi benshi kubera uburyo. Ubu rero turavye kubera turi muhira, abanonotsi bazoshobora kwangana, bazoshobora kugira competition, turizeye yuko tuzoshobora kuba abambere twatwara igikombe. Hama no mu mugabane wa Afrika turamaze kuronka imidari itari mike, nk'ubu championnat iheruka yabereye muri Egypte Alexandrie, championnat d'Afrique, twarashoboye gutahana imidari 3 ya bronze. Umwaka waheze twari twashoboye gutahana umudare umwe wa argent. Urumva yuko tumaze kugira ku ntambwe pe, birumvikana wanashima. Nimba bishoboka tukaja mu higanwa ry'ama equipe arenga 5-6 tukisanga twatwaye ikibanza cakwe, byumvikana ngo umwaka rega two kwizera gutwara icambere kuko turi no muhira. Ego turizera yuko tuzotwara ikibanza cambere. Umwanya wamaze kudusiga Inosa, ariko muri kano kanya noneho abantu bipfuza kumenya ngo turavyumvise n'umukino wo kunagana. Je n'umukino nibaza yuko ntazosiba kuraba kuva ku munsi wa mbere wajyo kushika uheze, canke nimba uzo umunsi umwe ngira ngo uratubwira programme kuntu imeze. Ariko programme imeze gute muri kano kanya, ndetse n'irihe jambo ubwira abantu badukurikiranye bagomba kuza canke bipfuza kuza kuraba uno mukino wo kunagana muri rusange? Nkuko yavuze president, tuze kuva ku munsi wa mbere igengezo rya 17 nibaza ko tuzoba turi kumwe, tuba twagira formation y'aba entraîneur hamwe n'aba arbitre, bako abantu bose nkamenyesha makuru, shakuvuga ko mumwe hari kugira mubone wa mukino wo kunagana wakina gute. Hama batubwiye yuko ni genekezo rya 2023 turafise competition ya East Africa aho biri kuraba n'abakinyi b'u Burundi azobarimwo. Rero abantu bakwikirana insamirizi nuko tubahaye ikaze muri iyo misi yose, uko hajya ibintu vy'inkino si batubwira kunsamiriza, ahubwo urashika kukiro bibonera neza ko uwo mukino ushaka kubukunda. Rero turabahaye ikaze cyane cyane abari mu gisagara ca Bujumbura n'abandi bo bari begera igisagara ca Bujumbura kugira ngo baze birabera umukino na kare, ngo gishe gihugu ntushaka gushimira umugeni. Yakunibaza ko muri rite associé nkuko twabivuze kenshi genda akunda kuvuga ati iyo dushigikiwe byose biragenda neza. Ndikashigikirwa cyane cyane abakunzi b'inkino, ntitukunde football yonyene cyangwa indi mikino, ariko tubone ko hari n'izindi nkino nk'iyi mikino yo kunagana kenshi takunda kuvyumva ko niba bakinye agiye gukina hanze baza batwaye imidari myinshi. Rero byo bavyiza kugira ngo badushigikire, kandi namwebwe abamenyesha makuru mukatuba hafi mukadushikira muri nk'iyo formation zo turimwo. Nibaza ko Mbuyamba Patrick muzoba muhari, izobera hariya kuri Source Denir. Nibaza ko amakuru menshi tuzogera turayahabwa na mwebwe wanashima. Ni navyiza ko tuba tubakiriye hano kugira ngo mumanze muduhe intango yaho guhera, hanyuma natwe tugerageze kumvisha abantu ibijanye n'uno mukino, ndetse nizera ko abantu bazokunda kuko ni imikino myiza kandi biryoshe, nuko gusa abantu babura amakuru yayo. Uretse n'ivyo Patrick, mpamvu iyo formation je nkwiye kuyijamwo, no mukino ngomba gusigurira abantu, mbega nanje ngomba kumenya d'abord, hanyuma ndabibwira abandi mbega bawukina gute, umwanya ungana gute, ikosa riba rimeze gute, ko musa twaheza tukabite ko ariyo. Je ndashima ko ari imikino mishasha iri kirazamwo, boya impamvu abantu bakunda football nuko ari bamenye imbere. Ariko niyo yindi usanga hariho ahikomoka nka bya bindi nyene twagira byo kunaganura vyiruka, abantu bagapima inguvu. So ubwo rero nibaza yuko iyo formation yoba ari nziza, ni mwaduteriteka mukadutumira, tubazodutumira nta kibazo. Natwe tuzoraba uburyo ki abantu tuhashika, hanyuma tukabasigurira mbega umukino ugirwa gute kugira ngo bagire iyo envie yo kuzoza kuraba iyo competition. President tugushimire rero cyane mwakoze kutugendera.
mwakoze cyane. Yego Inosa mwakoze kuza, nibaza ko vyinshi tuzogenda turabimenya noneho mu minsi imbere. Nibaza ko namwe tubashimire cyane mbuyambana gukeneye mbuya jewe ego zero zawe birashobora gukina ego mwakoze cyane. barashaka ko bamfuna mu oya niko kuvuna uzogenda ukina pomade murazifise zirahari akiyere bibaduha pomade mu kinyose y'abafise pomade jendo ndayizanye yiwawe. asante sana Asante. Yego.